none bite byawe buri munsi no kwa mumenga urijimye bitugane buri munsi n'induru none we misi yose zo kwama mu ngorane wa muri maganya hari kibazo none havutse ikihe kibazo no kushima gute brother ibibazo ni byinshi je arige namanibaza nico nakoreye Imana ntakibu wibazo no byitera urafise abahungu babiri bakwiye bakize binguvu kwiteza stress no bimeze bite none kibazo ntukize siko umukobwa guma ngora agora umuryango wanjye arambujije amahoro sana nje kumva umucafu ngo umukobwa ijya ndaya yarakuneye kuyikurako indaya amabera abiri iguteza stress hamwe umva ko upangitse none no yikurako kumviriza je nta byishizo uzokomana kubwa ikintu kizima kuko na Yesu yarahunze subira hungu uje mu Rwanda urabe ko basi wo murana kabiri none nkubwira iki bro ntibikunda ko nje mu Rwanda mbewe ntiwabimenye neza ega mu Rwanda baranyirukanye bampaye 24 bambwira ati amakosa uri korakora ngaha ararenze kuko nageze hari ndakora amakosa menshi ndajyutwana byari ngombwa ko wifasha ndaboregwa kubera ibibazo ngombwa ko wifasha umugabo ugomba kwifasha nagiye hari anzi kwibazo ndabisize ngaha ariko mu mutima byagumyemo nagumye niyumvira urugo rwanje cyasanga ubuzima busigaye nubwo kunywa icupa nibiki no kurya abana aho wari yoroheje ni sawa kandi ugize neza biro bampaye 24 umviriza tuyaga bambwiye yuko nzosubira mu Rwanda haize nk'amezi 3 mbaye narahindutse ko mu Rwanda mpawe ikaze ariko ubu ahasivisi yonda ndi ngahanye nuko ariko hari kintu gitekerezo n'ivisi kuko je ntago nzokwama numva kuri mu ngorane kirasika ingorane ntabwo nandi umugenzi muzima we urafise abahungu kandi bakwiye tora umuhungu umwe muri barya we kumva agira iki tora umuhungu umwe muri barya yicu ujya mukobwa jewe nicumu napfe nico gituma ubona je nguma nihungira nuko mburi yonde burya ufise umutwe mu cyawurindiro je no kuma niruka nimba nja Tanzania nimba nja hembwa je kwishumuntu okay we musore wana tora intebe wicara sari intebe hari wicara zene mubwire ibibazo mfise ni byinshi kandi nawe urabizi bazi ko maze igihe mpura nibazo bitandukanye naranahunze nja mu Rwanda nyuma ndagaruka ariko nubundi bibazo ntivyaheze rero nk'umuntu wanje dukorana neza urazi ko umuncunga neza rero nk'umuntu w'umugabo kandi nizigiye urazi ko usaba kungu beshi bamba hafi ushobora gukingira boss wanyu agira ingorane dutegerezwa kwiga ni gute boss wanje yogira amahoro cyane ikibazo mfise ikindi ujya mukobwa yaje kudusereva urazi ko ahuraza no muhira n'umukozi wanje ariko niwa ntije ibibazo byose mfise n'uje ujya avuye nga kuva kera ujya niwa binteze ibibazo ujya mukozi wanje bose ndamwiteho ubunyene uya utegerezwa kwiga ni gute mubikora mugakura umuntu mu nzira kandi mukirinda ko hagira n'akamenyetso kamenyekana atazogira umuntu numwe dukika ahubwo tuzoba mu bambere kuja gutabara no kuja guhanga ukora akazi ukiteho ariko urabe ko nanje nogira amahoro bose akazi ko kucujya mukobwa nakazi gatoya cyane kuri jewe ivyo nzobikora kandi mu mwanya muto kandi nta kimenyetso kizohasigara nimba ari wakubujije amahoro urayarose icyumba ko kwiye aha baragikemuye imyaka uyu mugabo arakwiye ese twizere ko azobikora
umeze gute none muganga umeze neza wapfuye kugwa igihumura gusa ariko nta kibazo ufise nagupimye sanga ufise inda reka kumbanira muganga yo Imana kweza agira muganga yo nta kibazo n'Imana yabikoze sivyo rero reka ndakwandikira imiti sivyo uzobandanye banze reke kurira sivyo ngira nje kwakira undi murwayi ngira ndakwandikira imiti uzobandanirize mu sivyo hamwe n'ibyo byose kandi ugende utuze ugabanye stress kugira ngo umwana ari mu nda yawe akurane amagara meza sivyo uzurafungura ivyamwa ufungura neza utekanye kugira ngo umwana akomeze koroherwa akomeze kumererwa neza mu sivyo Imana ishimwe rero ugenda utekana nta kibazo na kimwe ufise rekane rero reka amenyeshe umugabo wawe ko yataye umutwe cyane ndawumenyesha inkuru nziza nawe atekana urakoze cyane muganga Imeze gute inshingano ya Abeli umugore we yafashwe n'igihumura agwa hasi twamukoreye ama examen yose dusanga afise inda ari ugenda ameze neza nta nakimwe ameze neza umwanya turamusezerera atahe Thank you, Jesus. Ego, turarindiriye ntacu cyo dutaha. Ndyohewe cyane umunsi ni umunsi wa mbere ndyohewe. Kwa muganga bakingira ko wibungiye. Ibyo byaduze n'umva. Yenda kaze. Umusore nkabyo imyaka umunani narateri. Sinzi ko niyumva. Uribungiye. Yo. Tugende. Ndanezerewe wowe. Nyuma y'imyaka umunani genda vuba. Tujye mu cyumba. Sheri. Sheri, ko nivuga niwe unezerewe. Usikaze nyawe. Nta kibazo sheri. Muganga tubwire ko wibungenze ntuneze. Kandi yari umaze imyaka 8 n'agakoro. Sheri, umuntu amaze kwibungenga. Umuntu wari wese yibungenga prema. Utangura kumva ibintu udutiro ukumva urarushe uguma wimere nabi. Ubwa mbere ko bitumura byizana. Bitanguye kuza kubera muganga yabivuze. Oya Sheri. We nuko wari utarambona. Yari bisanzwe bibaho. Aha mukanya nza numva ati sinshaka umuceri umwana ashaka ibintu ibi atangire gutwara abamenye gusa rero nzobigura tu ndagiye cyane
Sheri, mfise ubwoba ko ibyo ngiye gusaba utari bubinkorere. Ibiki? Hey, asha mana yanje. Uherutse wantumye kwa Abeli ngo tujyamane ndabikora. Untuma mu rugo rwa Abeli nkora amadiri yose ashoboka kubera urukundo ndagukunda. Ubugira usubira untume ibindi bintu. Yes. Ntigishoboka. Ugamba uracabanda. Ntigikunda, sinshobora. Bera nyumva. Junior. Sinshobora gukora ibindi bintu. Uru rukundo nkunda wewe ni nyabaki. Nakoze byinshi mama naza nakunda. Yewe naho wowe bintera mu rushinga sinsubira nukuri kwimana ndabikubwiye sinsubira. Oya. Ariko Sheri. Uribuka ko nondiwe kumfasha muri iki kibazo ndimo? Iki kibazo cy'icyankuye Amerika. Ndi kumwe nawe kugira umfashe. Uwabaye mwiza muzima. Mfasha. Ndakubwije kuri katavyo nsubira gukora. Nico kintu cyanyuma ndagusabye. Ugo rukundo nkunda. Je sindikunda nasobanukirwa. Ugo umuntu ibintu sindabizi sinzi iyo biva niyo bita. Nk'umuntu hura n'ingorane. Ndabyifata mu gute vraiment. Ndakwinginze. Oya ukuri ndagusabye. Urabona iyi audio? Iyo hejuru. Iyo audio nshaka ugende iyo hejuru. Nshaka ugende ku kabari kwa boss Abel. Urahasanga umukobwa bita Lynda. Umukobwa munini gucya ucumubona. Niyo mukobwa usesutse. Umunyumvishirize iyo audio. Ukoresha umwanya kandi ucunyera kugaruka. Jewe Junior urabizi ubuzima tubayemo n'ubuzima buruhije cyane. N'ubuzima ndiko ndaca mu bintu ntamenyereye sinzi ivyo ndimwo gushikisa hano umwanya. Ndakwinginze ndagusabye no kuri kw'Imana mbabarire. Reka dutangure ubuzima bushasha. Ibintu uri kurambira ngo nje gukora ibi tora kwanze tora je sinkeneye ndagiye. Umviriza Sheri. Akunda kubaza ikintu kimwe. Urankunda? Ibi byose ndiko nabikoze kubera ndagukunda. Ubwo urusubire kandi umpe ibintu nakibazo. Uri kuramba ibintu biremereye kuri jeyo ntazi. Oya. Umviriza Sheri, umviriza. Reka gushavura. Oya ndagiye. Ndakwinginze rondera undi mukobwa basi mugenda. Nabihebye basi. Nabihebye sibyo. Nta nubwo arandamukije. Turamukanye. Sibyo. Turikundanira. Oya mugabo we sinzi ngene umeze. Ariko minya ko ndagukunda. Ninde wo kumfasha atari? Erega kunkunda nibisigura kucuguma ibintu gendimo no gira ingorane. Twengara bo. Nabihebye basi. Twengara. Absheri we uri yawe. Twengarera. Sinigeze nakora mutse. Reka kwishaka. Onyene ni wanandamukije mfa gushika ngaho ukambwira ibintu je ntasinasubana. Oya just Ndazambwira. Twikundana none. Rega je ndagukunda urabizi. Niyo mpamvu nguma nza no kukuraba ariko ukamitiza ko ibibazo byawe ntazi. Faturiya basi. Manzi umbwira kwanza ico ushaka kumbwira. Nabihebye basi. Manzi umbwire. Manzi umbari ikintu ukeneye nyamukuru. Okay. Urabizi ko ni inyungu za twese. Iyo audio mfasha ugende. Mwi telefone yanje nyine. Uyinyumvishije y'umukobwa. Nta kintu nzongera kugoza vraiment. Azindi nkono kizizibizo. Seriye uko nukurinda kwaje. Nta kindi musabye kirenze ko ibyo. Ariko rero mvirize. Ibi byose nkora ndabikora kubera urukundo ndagukunda sa amafaranga umpa wewe. Ndagusabye. Ndabizi. Ibi nkabikora nkabiheza. Dutangura ubundi buzima bushasha. Ibi bintu je ubuzima ndiko ndabamwo je sibwo nari mbayemo ndakwinginze. Pera birafise kugenda neza iyo maze kwitanga. Umwanya n'umwanya twagiye Amerika. Niwe umuntu wamfashije wenyine. Okay. Sibyo? Tuzogenda. Mvirize ndakubwira. Ngiye kubikora. Ariko kazompemukira nije nawe. Urabona ibintu ndiko ndakora? Urabona ibintu ndiko ndakora byose? Nije nawe umenye ko ndagufisa. Bera ntacyo utari kubona. Byukuri singukunda. Kandi ndabikora nzi ko niberetse ndabikotse. Sawa. Nangi kuguhemba no kwijyanira Amerika. Tukibanira ubuzima bwose. Tuzogenda. Ariko mana gukunda ari mu diaspora. Umu diaspora. Uraskuru undi umutima Oya gusareka nawe ubu ibintu reka binemereye nanje oya. Okay. Tugereza sibyo? Koresha umwanya.
naho wokwisiga gute. Urabona zino mpuzu ntawe wambaye zibereye ingumba nkawe. Uraje ko nawe ukicara ngaho uri kurikora. Izi nizi wanje. Izi nizi wanje. We nizi Kubera. Uvuze? Nta matwi ufise navyo wumvise. Navuze gutya izi mpuzu niz'abamama zibereye twebwe. Ingumba nkamwe ntizibabera. Mviriza ndakubwire rero ndakubarira ikintu kimwe. Awagira utu dutoki umusi uzonkoza ku mubiri w'uwanje no musi uzorara upfuye. Ntuzosubira kutunkoza muri muri mwagira mugwana mama ingo nimuze twigende ingo twigende anje tuje kuryoherwa tuzogora kwa izi misi 3 tugende. Uri kijuju mu mutwe kuko ibyo twavuganye bose kumana no munsi cenge muri vacances nzomara imisi 3 hanyuma sawa idurarizi Lynda nukukura mu nzira uravyumva kandi ntagire ikimenyetso nakimwe kizomenyekana urazi ko wigira ngo muganga ukoresha inguvu ntibisaba inguvu bisaba ubwenge tumvikana zana nzo bikora bose nangora sawa ugenda gwiza Karibu. Sawa. Yego naam. Nifuza. Nifuza umukobwa yitwa Lynda akora hano. Lynda? Lynda? Yego, nasha. Lynda no muciye ko hajya. Just nijye cyane ya. Sinzi nimba uvuga undi muga Lynda akora hano we ni. Okay, murakoze reka ndamwibarize. Sawa, merci. Good. Sawa. Nawe witwa Lynda? Yego. Okay. Zeni nitwa Ella. Nkaba nari ndakuzaniye ubutumwa bukwerekeye hano. Okay. Bebasha no kubwira. Ngoya navyinshi nabivuga ko gusa rekubwiyumviririze. Kibazo mfise kindi. Iyo mukobwa yaje kuduserera. Urazi ko ahora neza. N'umukozi wanje. Ariko niwa ntije ibibazo byose mfise n'uje. bose wavuye nga ndamwitaho ubunyene apana ubunyene vuga gake utegerezwa kwiga ni gute mubikora mugakura umuntu mu nzira kandi mukirinda ko Okay. Nizera ko wumvise. Ndakubaze kurabona ibyo. Turashobora kuyagaga. Oya nta mwanya bya. Nta mwanya. Imvura iri kuragwa. Iragabanutse ndagora.
Thank you.